ukije na Mukombozi Mukombozi ni blend ambassador wa conference ko turategura ntabwo ari muri association ariko nuko ari gikorwa ca international conference yitwa Jeune Africa majambo yose ni jeunesse engagée pour une nouvelle Afrique so rero we ahari nka brand ambassador nawe numuririmvyi tubona ivyo aririmba ni vyubaka abantu ivyo aririmba haba harimwo ubutumwa haba harimwo message rero turaba n'ivyo turakora n'umuntu tubona yuko ari imbere y'abajene kuko apare kuri mandarin ndamuzi cyane Yesu akunzi ba Star TV amahoro y'Imana abane namwe mwese mudukurikirana ndazi ko muri benshi mudukunda ndetse mwana dukunda ibikorwa byacu. My name is Starboy The Ship in Star TV all the way from Burundi East Africa ndetse dukora no ku isi yose amakuru yose yo tuyashize agaragara biba bikenewe ko aja mu mpande zine zigize isi. So mu bwa bwa Star TV ndi kumwe n'umupapa hano sinzi ko ari umupapa cyangwa ari umujene ariko ndibaza ko tuza kumenya byinshi bitandukanye tunamwakire mu bwa bwa Star TV namanda babwira ati iyo twakiriye umuntu muri no muryango tuba twifuza kumushyigikira kwera ko imiryango itashigikirana aba hari ibibazo biba byarateye swati aba hari ukurogana swati aba hari ukutumvikana kwera ko bamwe baronse amafaranga ariko umuryango wa Star TV suko tuba tumeze nta burozi babuhari nta bwibone babuhari dutegerezwa gushyigikira umuntu aba yagaragaye hano kumbure reka tumuganirize tumuvugishe tuza kumenya byinshi bitandukanye karibu cyane papa. Murakoze cyane kuri Star TV nitwa Norbert Bimenyimana nkaba sanzwe ndubatse abana babiri bamahasi cyangwa ukuntu se biragaragara yego hanyuma nkaba sanzwe ndongo yishira hamwe yitwa Youth Commission for Development Association Youth Commission for Development Association kuba tumva icyongereza tubwira ati mu kirundi igishira hamwe rwara hanene ni nishira hamwe turi hamwe nk'ugwaruka kugira ngo tugera cyangwa tubeho tugwanira ukuntu twoshobora kugira icyo dutanze natwe mu gihugu eka mu kibano natwe bwo bwacu tukabaho dushobora kwitegurira kazoza kacu ego bisigura ko mukora umugigo wo gushigikira abantu nyabaki abantu bameze gute dusa nabaha mu ijambo rimwe turafise programa yitwa Nanje Nige iyo programa Nanje Nige ni programa dusanzwe dushigikira abana ba ntaho nikora bafite mikoro make abo nabo tukabashikira kugira ngo bashobore kuronka makaye y'ishure minervare n'utundi tubazo usanga bahura natwo mu buzima kuko n'abantu tudatererana ahubwo tubagumiza kwijisho tubagumiza kwijisho kuko abenshi barabikora basanga araguhaye mugabo bigarukiyaho mugabo rero twebwe turaguswiva n'ibibazo ushobora kugirana n'umuryango canke n'ishure tukavyinjiramo kugira ngo umwana yige atekanye yumva ko afise abavyeyi bamuri hagufi kuko abantu benshi bafise abana benshi bafise ibikomere byo mu miryango yabo benshi turaganira abo dusanga dufise usanga abavyeyi baba batreta nabi usanga aratashe abuze icyo afungura rero usanga twebwe tuhari nk'ishira hamwe turavyitwara kugira ngo twumve by'ukuri umwana ko ariko arakura muri conditions zashaka ariko ariga muri conditions nziza kabisa abantu benshi yo bumvise ikintu cyo gufasha cyane gufasha abantu na cyane iri kurafasha abantu udafise responsoro zivana kanaka kumbure ziza zigasahiriza mu byo ufise benshi batahura ko umuntu ariko arakora bino kumbure nta profit kanaka ariko arashaka kumva ko ukora amafaranga buri gihe ufasha abantu batishoboye n'iki hari abantu bashobora kubitahura ukundi kubera ko abantu twese ntidutahura kumwe uburyo buva hehe kumbure mushobore kuronka ayo mafaranga yo gushigikira abo bana si cyoroshe gufata amafaranga yawe ugahereza abana icyo uronse cyose ugahereza abana numva shaka kumenya mu bigenza gute muri rusange. Okay murakoze cyane kubw'ico kibazo burya ntihatanga umuntu afise ariko hatanga umutima kuko washobora kuba ufise ibintu mugabo bikakunanira nuko n'umwana umwe ushobora kumusapotinga mugasanga wa muntu ajya bigoranye akabona ati hari undi mwana ndiko ndabona bikomenera kubaho ahubwo ati jewe ingo ndagutunge nitujya rimwe
uzoshima ivyo mugabo ndakugwa koto. So rero twebwe ico kibazo kije kubaza twebwe nta masapoti dufise y'abantu bavuga ngo turabaha mufashe oya. Twebwe ni hagati yacu turashira hamwe uburyo bushoboka. Hanyuma cyo tugwana no gukurikirana abo bana mu bishoboka. Kuko benshi bati ni mitwe niki ariko twebwe suko. Uwoza ashaka kubikora. Twoshima Imana. Kuko no munsi umuntu yazahaguha ibihumbi 500 ahubwo ati genda ufashiriza abana bo mu Kirundo canke b'Imwaro canke bahehe. Wowe gacugenda ukabafasha. Kandi ari wagiye gusigura ati burya hari abana bagowe. Burya ubukoze ikintu kidasanzwe. Rero bisigura ngo sinca nza kuguhagarara ko ngo uri kura profita. No, ahubwo ushaka ati nawe genda ubikore. Genda usaba ayo mafaranga ushigikira abo bana. Rero bisigura ngo ikintu cyose n'umutima numuhamagaro uba wumva ufise muri wo gukora ico kintu. Kame mukumva ati nanje mbeho kame ndiko ndaserva kubw'abandi. Ndiko ndafasha abandi. Ejo nzobona umuntu ageze mu bigera kubakabwa ati nukuri ngeze hano kubwanaka. Kabisa. Rero nuwo mutima turiko turabikorana mu jambo rero. Anyway nshobora kuvuga ati congratulations ariko ahandi nkibaza ati ego ndumva ko mamukoze igikorwa ciza naco aho gishimirirwa ni mwijuru. Imana biri mwijuru kwirabona tubyo tuko turakora. Ariko kandi nkaca nibaza ati avantage canke inyungu hano mu buryo bugaragara namwe muheza mukayironka gute. Bo twebwe novuga ngo nyize ngaho umengo ndi muri business. Oya burya hajya ntubona igihe cyose umuntu atanze witega umugisha. Nico wanga abantu batazi. Iyo je nk'umuntu bati ndaguhaye 10,000 mu mutwi wanje niteze ko ejo nzoronka 50,000. Parce que nivya bintu nakubwira ati bishimirwa mu ico. Bien sûr. Naco gituma iyo umuntu afise umutima wo gutanga ni gakuzo buno umuntu yarafeirinze mu buzima. Kuko uko vyogenda kose hariho imiryango Imana yugurura yawe ukisanga bwa buno muzi yakunda afasha abantu babiri ejo ngeze mu bantu 20. So n'umutima rero bikorana. Iyo uri kurabikora udashaka kunyonyeza abantu canke kurondera inyungu ziwawe ukabikorana umutima ushima umutima muzima umutima wo gufasha. Imana iraguheza gira. Kabisa. Nshobora kubaza kino kibazo bino bintu mukombozi yabijemo gute? Kubera iki mukombozi aje gusahiriza iki? Kubera ko buri muntu wese akurikina vect target. Bafise target kanaka ati nkishiramo ryacu. Mukombozi tugiye gukorana nawe kubera ko hari impamvu ibintu nk'ivyo. Ukije na mukombozi ni blend ambassador wa conference ko turategura. Ntabwo ari muri association ariko nuko ari igikorwa cha international conference yitwa Jeune Africa. Majambo yose ni jeunesse engagée pour une nouvelle Afrique. So rero we ahari nka brand ambassador nawe numuririmvyi tubona ivyo aririmba ni vyubaka abantu. Ivyo aririmba habarimo ubutumwa habarimo message. Rero turaba n'ivyo turakora n'umuntu tubona yuko ari imbere y'abajene kuko apare kuri mandari ndamuzi cyane n'umuntu mbona ko ari imbere y'abajene ashobora kugira ikintu mu Maria abantu. So rero no muri conference ko turategura izo baro 21 Novembre 2025 nawe azoba yirimo kandi nabazotemwanya. Hari byinshi azovuga bitandukanye kandi izira ko bizofasha abajene. Kabisa ndumva ko ari igikorwa kidasanzwe ndetse ciza kuja gushigikira abatishoboye kubera ko twese ntidushobora kuronka bimwe. No munsi umuntu ashobora kuba yicaye hari yakibaza ko yafunguye agaca yibaza yuko nabandi bafunguye soko bimeze. Nayo mpamvu nababwiye ati congratulations felicitation mwico gikorwa kigiye kuba iyo conference. Hitezwe iki cyane ku bantu bariko baratukurikirana ni iki bokora kumbure iyo conference igende mu buryo bwiza na cyane mwifuza mu mwe. Bo mu ijambo rimwe iyi conference irafise teme ivuga hold de la jeunesse dans le développement socio-économique et entrepreneurial. Niyo teme izo bihari. Turafise abatumire twatumiye bafise ubumenyi kandi basanzwe banavyigisha bazoba bahari muri iyo conference. Hanyuma umuntu azoba yirimwo azobenefisa kuko umuntu uriko uramuha ubumenyi uriko uramufasha ikintu kidasanzwe. Nico gituma umwe wese twese twaharaniye abavyeyi bacu baharanira ko tuja ku mashuri. None umunsi umwana umuvyaye ikintu ca mbere harageze ko aje ku ishuri kugira agira iki aronke bwa bumenyi kandi akemera akamurihira n'amahera. Aho nabemere bakabarihira amahera yo amashuri yo hanze kubera bati nkeneye umwana wanje gira ubumenyi burenze. Bisigura ngo rero hajya
umuntu aguha ubumenyi n'umuntu aba ariko aragufasha cyane cyo tuma no ngo tukeneye kugwana no kugira ngo tugwize ubumenyi muri twebwe. Hari abantu nzi ashobora kuva ngaha mu Burundi ugasanga agiye muri Amerika cyangwa agenda mu kindi gihugu cyo ngaha muri Afrika ari just to participate muri conference kandi akemera agashiramwe amatike yiwe akemera kariha mugabo just agende kurondera ubumenyi. So rero mu jambo rimwe abantu bazoza nibitega ikintu kidasanzwe kijanye n'ubumenyi bazohakura hajya hantu. So rero kandi kindi naco iyi conference ya Jeune Africa izoba shakane ni buni edition ya mbere. Rero ko muri edition ya mbere ni gikora kandi twipfuza yuko kizoza kirabamwo ugwaruka rutandukanye ko ngaha mu Burundi ko muri East Africa ko muri Africa ikanahandi. Ariko ino edition ya mbere turiteza abatari bake kuko ushaka amasaha tuvugana ni benshi bariko bariyandikisha kandi no gira ko ntumira abantu bifuza kubana natwe. Ibibanza biraharuye dukeneye aba jeune 150 kubibanza biraharuye bivanye na sare n'uburyo bashobora kwiyandikisha. Ego bo kwiyandikisha turaza gutanga ntuzanyaliye canke group ya WhatsApp baraza kuyibona bashobora kuca binjiramo ibisigaye binjiyemwo ibizoca bisabwa byose baca bibonera muri groupe byose birahari gusa ni kwinjira hamwe ibisigaye turaba bashobora guparticipa kugira ngo dushobore kubana nabo muri ivyo bikorwa kabisa. Je numva nimba atari takindi cyo gushikiriza ibikenewe twavyumvise mwabishikirije igihari dushira imana imbere byose bizoshoboka. Ndaza gushira lien cyangwa link muri commentaire ndaza kuyipininga hejuru kuri kino kiganiro. Ushaka kugira icyo bajije uzojayo ubaze usanze ari sawa bien usanze atari sawa uremerewe kuvamwo ariko usanze ari sawa uremerewe no kugumamwo. So numva no bashimira niba ari kindi mwifuza gushikiriza kuko twababajije byinshi ni gusanga hari icyo tutashizemwo. Jewe kindi kintu numva no shikiriza nubwo butumire muri conference numva no vuga kuko hari ibindi bizoba biri muri conference ndani tudashima kuvugira kuri terrain cyangwa kuri ntuzenya kuri kamera. Nipfuza yuko umuntu umwe wese yoza agaparticipa. Ikindi cyo nwangiza ko cyanyuma nuko umuntu yumva ashobora gushikira kino gikorwa ni gikorwa cy'abarundi ni gikorwa cya twese arahawe ikaze. Barakoze kabisa. Merci beaucoup kunda Star TV wowe shigikira ibikorwa bica kuri Star TV. Izina ryanje ni Star Boy The Ship behind kaba kwa kumwe na Elvis Photography cyanye Elvis Videography byose arabikora. Imana ibahezagire mwese mwashinye kudukurikirana ariko kandi ino video ndayizanye nga kugira uyikorere partage uyihereze n'abandi buno butumwa kugira bushobore gushika kure bushobore gushikira abantu benshi batandukanye. Rozo sosiyo zaje kugira dufashanye gufata ibintu tukabigeza ku rundi rugero cyane gufata ibintu tukabishikiriza abantu bakwiye kuronka ubwo butumwa. So rero twahageze. Imana ibahezagire cyane. Thank you.